mwico gihe abayuda ba ifura niyo yari samuragwa, ariko nibaza ko sinzi ngira no mu Barundi ngira imfura niba samuragwa, ariko cyane ngira umuhungu sinzi, ariko ababizi bashaka kuzobitubwira, ntabwo mbizi neza, ariko nibyo nibaza. Rero ico gihe Esawu yari umuhizi, Yakobo nawe ari umurimyi, mengo yari umurimyi. Rero muco gihe Esawu ngo arasonza, nibaza ko nuze mu history yabo, arasonza adadaza ubusamuragwa bwiwe kuri Yakobo, asanze ngo ahishije ibiharagi, asanze ahishije ngo ibyo kurya byiwe, kuko ngo Yakobo Esawu yakunda yari umuhizi, yahiga ibikoko, kazana ibintu by'inyama n'ibindi n'ibyo. Rero bica atuma agurisha ubusamuragwa. Ico gihe rero nuko Yakobo aramubwira ati Esawu abwira Yakobo ati ibyo kurya. Yakobo arabimuha, ariko mu kumuha aramubwira ati imbere yo kuguha ibyo kurya byanje urabanza unyemerere, atubanze umpe ubusamuragwa bwawe, aho umpa umugisha wawe ari wowe wabaye samuragwa, aba ari je ndahaba. Kubw'inzira Esawu yari afite, abadandaje umugisha wiwe, abadandaje icubahiro c'umuryango. Nivuga ko ari nk'icubahiro c'umuryango canke ciwe sinovuga, ariko cyo icubahiro ciwe, umugisha wiwe mu majambo make. Amaze kuwudandaza rero niho rero mu nyuma hagera igihe se ariko aregereza gutahuka, agera igihe cyo kugomba kubahezagira, arabwira Isaka arabwira Esawu wagenda hige kugira ngo aza muhezagire. Hama rero nyina niyo yavyumva, amaze kuvyumva agenda abwira Toyi, kuko Butoyi kubera kenshi hari ababyeyi usanga bafana, ariko je ko numva umwana n'uwundi bose nico kimwe, ntabwo ukwiye kuba hariho ushira hejuru n'undi ushira hasi, ariko nibaza ko umwana wese aba ari cyo kimwe. Rero wumva ngo nyina yakunda cyane Butoyi, ahita agenda amubwira ngo nufate uteke inyama, uzihishe, uzigire uku, amugende wawe aguha umugisha, aguhezagire. Rero ico nashatse kubona umunsi kuvugaho, ndiko nshaka kuvuga uruhererekane abantu bagenda baherekanamwo, ugasanga umuntu yibaje wakantu ni gatoya, ariko kazumukurikirana imyaka yiwe yose. Rero iki gihe ca Yakobo bakurikiranwa na karande y'ukubesha, bakurikirana karande y'ukwiba, kuko iyi karande y'ukubesha igeze kuba kuri Aburahamu bigeze kugenda muri Egiputa bagiye, Aburahamu agira ubwoba, aravuga ati umwami ko mfite umugore mwiza ahava nyica kugira ngo amutware, bituma abesha, avuga umugore wiwe ko ari mushiki wiwe kandi ari umugore wiwe. Ico caha gituma kiramukurikirana. Reka cyagira gikurikirana n'umwuzukuru wiwe Isaka yari umuhungu wiwe, aho cyagira gukurikirana umuhungu wiwe Yakobo, umwuzukuru wiwe Yakobo nawe kiramukurikirana. Kimukurikiranye uko n'umuhungu we Isaka nabumva baramubeshe, baramubwira yuko Yakobo aramubeshe yuko ari Esawu mugatari we. Rero bituma ico caha kimukurikirana, kuko ico gihe uko habaye mw'ubugunge ntuzeye
Yakobo kubera yabesha akiba umugisha mwene nyina, bituma nawe agiye biramukurikirana. Turaza amakuru yamubayeho amaze gushika kwa inarume, aho se yamurungitse ngo agende gusaba y'umugeni. Turazi ibyamubayeho, baratango bamubesha mu mugeni atariwe. Bamaze kumuha amukorera imyaka n'imyaka, amukorera imyaka 7 ikiguzi. Amaze kumukorera bamutariwe kwamaye wadashaka, barasoba baramubwira ngo asubire akorera imyaka 7 akorera uwundi, bibaye imyaka 14. Byo byose bivuye muri bwabo beshi yabesha. Noneho mu nyuma bagiye kuvugana baravuga ngo amukorere, hama uvuga ngo amuhe ubutunzi, amuhe ibitungwa n'ibiki, nabwo yongerera mugunga aramubesha. Cyo cyose cyo kimukurikirana ni karande, karande yamukurikiranye, karande yavuye kuri sekuru Aburahamu, ikagenda ikamukurikirana nawe ubwiwe, arabesha mukuru we, aramwiba umugisha wiwe. Nawe agiye kwantuze kwa Labani nawe aramwivye, aramugunze imyaka myinshi, ituma akora ari mu bucakara, ariko aracakara, ariko arababazwa, ariko aramererwa nabi. Bituma aba mu buzima bubabaje, mu buzima atishimiye, ari ukubabazwa. Ariko ico gihe cyose, kuko igihe cyose yagenda wa mugisha ko ntiwari original, wari umugisha w'ivyibano, ntabwo wari original. Niyo mpamvu aho yashitse hose ategera higwa, kuko ntabwo ubwo guhigwa kwiwe ntari gushobora guhigwa kuko ntiwari umugisha original. Rero amaze gushika kwa Labani, urumva ibyagiye bimukurikiraho, aramererwa nabi. Ariko kiri mu rugendo aragenda, Imana iramwiyereka. Imaze kumwiyereka, imubwira imuha amasezerano. Be data, hari igihe Imana iduha amasezerano kandi turi abanyabyaha, ikaduha amasezerano kandi atari uko turi beza. Ariyo yakubwira ati ndagufite ko umugambi uyu n'uyu, ariko nugaruka nugenda uko. Rero mu cyo yamubwiye ngo nugaruka iki gihugu nzokiguha uku n'ibi byose, kandi sinzohagarika ntarabikora. Rero muri iki gihe Imana imusezeranira kandi itayobewe yuko yivye, itayobewe yuko ari umusuma. Ibyo byose iramusezeranira. Rero muri kino gihe harabimwe abantu benshi babona bashirwa ko n'amasezerano, bakabona abantu benshi barasezeranirwa n'Imana, bagaca bibaza ngo Imana irabazi. Reka turondera Imana kugira ngo itumenye. Mwibuke neza yuko Yakobo yasezerano yabwo yararifise, atari bwa yacumukuye akamererwa nabi, aho yarari akananizwa, inaruma akamunaniza mu buryo bwose butandukanye. Kubera iki? Kubera yari yarabeshe kandi afite ubwoba bwo gusubira inyuma. Yari afite ubwoba bwo gusubira inyuma, avuga ati ninsubira inyuma Esawu aranyica, kuko naramwibye, naramuhemukiye, naramubeshe. Rero be data, muri kino gihe hari abantu bameze uko. Hari abantu benshi bahemukira bagenzi babo kubw'inyungu kanaka. Ntabwo yigeze yiyumvira kumuha ivyo biryo, yitayeho ko ari mwene nyina, yitayeho ko ashonje, ahubwo abibyaje umusaruro wo kumwiba. Ariko nawe ageze igihe nawe mwicage nawe yarakeneye ibyo ashaka, nawe arabyishugwa. Iyo karandi irakurikira. Rero muri iki gihe icyo gihe cyose yabaye mu bucakara, mu icyo gihe cyose yabaye ariko ababazwa, kuko atigeze yibuka ya Mana yamusezeranira wagenda asubire hahandi kugira ngo agende asaba Imana imbabazi, yongera asaba imbabazi n'uwo yahemukiye birangire. Ariko yagumanye ubwoba. Beza ata muri kino gihe ari karande zigera zikurikirana abantu z'ibyakozwe
biva ku bisekuru n'ibisokuruza bikagenda bikurikirana umuntu akaguma mu bintu bw'ubwoba butandukanye kanaka, kandi hamwe asubiye inyuma akaraba imbaraga z'Imana, akaraba ubushobozi bw'Imana, ibyo bintu bishoboye kumuvaho.